Ikaze kuri G4G. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru imwe yo muri Bibiliya. Abenshi musanzwe mukunda inkuru zo muri Bibiliya, ariko ugasanga hariho inkuru zimwe zimwe usanga abantu batavuga bivanye n'intumbero bashaka gusigura. Ariko muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku nkuru y'isandugu y'isezerano, isandugu y'isezerano ry'Abanya-Israeli. Iri sandugu ingene ryishe abantu 70 rikongera rigacamwo umuntu kabiri. Byagenze gute? Niki catumye ibi biba? Nanje muri iki kiganiro, nimba ukunda inkuru wicare utege ugutwi. Ni inkuru dusanga mu gitabo ca mbere ca Samweli, hama irabandanya no mu gitabo ca kabiri ca Samweli, kugira ngo iyi nkuru wumve ko iheze neza. Mwibuke yuko uyu Samweli yari umucamanza w'Abisirayeli, yavyawe na Ana umwe waraduga gusenga. Ariko si binagombye kuvuga, nashatse tuvuge kuri isanduku y'isezerano. Iyi nkuru tuyihera muri gitabo ca mbere ca Samweli, igice ni ca 4, niho dutangura ingene Abafilisitiya banyaze isanduku y'isezerano. Nk'uko mubizi, Abafilisitiya bamye bagwana n'Abanya-Israeli canke n'Abisirayeli. Hanyuma iki gihe rero cyo kuri Samweli, Abafilisitiya barateye Aba-Isirayeli canke Abayuda. Hanyuma bamaze kubatera babicamwo abantu 4,000. Bamaze kwicamwo 4,000, baribwirana hagati yabo ati, ko bigenze gutya, ko badutsinze, reka tugende tuzane isanduku y'isezerano. Ryari ishiro, ukuvuga ngo bagiye kuyitora barizana kugamba. Hanyuma Abafilisitiya bumvise yuko Abanya-Israeli bazanye n'Imana yabo, baravuga bati, ko bazanye Imana yabo, nimuze turwanishe inkomezi kugira ngo tubaneshe, twoye gucika baja b'Abanya-Israeli. Nuko baragwana, banyaga isanduku y'isezerano, barayitwara. Ni mw'iyi ntambara nyene abahungu bo kwa Eli umuherezi mukuru bapfiriye, Hofini na Finehasi. Kandi na Eli amaze kumva yuko abantu bapfuye, nawe yaranyereye aragwa arapfa. Nuko Abafilisitiya bamaze gutwara isanduku y'isezerano ry'Imana ry'Abanya-Israeli, bafashe iryo sanduku y'isezerano bayitwara, bayishira mu nzu ya Dagoni, kuko Abafilisitiya bari bafise imana yabo basenga bayita Dagoni. Nuko ngo bavyutse mu gitondo, ngo basanga Dagoni yahenutse, yunamiye isanduku y'isezerano. Hama barabazanya hagati yabo ati, ninde yaje guhenura Dagoni? Ninde yaje arasunika Dagoni? Mugabo nta nyishu bari bafise, kuko bose bari bavuyeho bugaye batashe. Bongera baravyura Dagoni, baratereka neza mu kibanza cayo, irongera irahagarara. Hanyuma bukeye bwaho, noneho ngo baje kwinjira basanga ngo Dagoni yatembagaye ubuho yunamye imbere y'isanduku y'isezerano. Ngo basanga ibikonjo vyayivuyeko vyahimbaguritse bitembagara mu rwinjiriro. Ngo nuko ngo basanze vyagenze gutyo, ngo ako kanya Imana ibateza ivyago. Imana iteza abo Banyafilisitiya bari ahantu bita Shidodi, ibateza ibihute, bagwara ibihute, bamera imibembe ako kanya. Abantu abo baherezi nabo bamwe ako gace. Nuko abaganwa b'Abafilisitiya babonye ivyo bintu, baravuga bati, Yesi isanduku y'Imana y'Abisirayeli tugenze gute, tubigenze gute? Baravuga bati, tuyitware i Gati. Ngo nuko bayishikanye mu cyo gisagara cy'i Gati, ngo naho nyene ngo Imana ngo ibacivutu, ngo ibateza mu bihute, ibateza imibembe. Nuko babonye ivyo bibaye, Abafilisitiya ntibashigwa, baravugana bati, reka iyi sandugu tuyitware i Ekuroni. Bavuga yuko igiseruka Ekuroni, Abanya-Ekuroni bavugije induru, baravuga bati, mutuzane ya sandugu y'Imana y'Abisirayeli ngo itumare. Ati, nimudukurireho, nimutware. Nuko abaganwa b'Abafilisitiya barakorana, baravuga bati, iyi sandugu y'aba bantu, muze tuyisubize iyo twakuye. No kuvuga ngo bari batoyesubizaho nk'uyu ati, yoye kutumara, yoye kutwicika tumara. Abashinga ntahe b'Abafilisitiya ngo bukeye bwaho bakoranya abakomeye, abaherezi b'Abafilisitiya n'abapfumu, barababaza bati, iyi sandugu y'Uhoraho tuyigenze gute? Tuyirungikane iki ubwo tuyisubiza ahantu hayo? Ba bapfumu barabishura ati, iyi Mana y'Abisirayeli ntimuze muyirungike yonyine, ariko muyisubizanyeyo impongano
muhongeye Imana niho muzobona gukira. Barababwira bati muyihongere impongano isa n'ibihute bicuzwe muri zahabu, ibihute 5 bisa n'ivyo mugwaye ku mibiri yanyu. Mwongere mushushanye ibishushanyo bimeze nk'imbeba vyerekana yuko imbere y'iyo Mana mwebwe musa n'imbeba. Abapfumu bongera kubwira Abafilisitiya bati ntihagire ikintu cotuma mukomantaza imitima nk'uko Abanyegiputa na Farawo babigize. Bivuze ngo aba bapfumu bari bazi ubushobozi bw'iri sanduku ry'isezerano, kuko baravuze bati ntimukomantaze imitima nk'aba Banyegiputa, kuko uko bakomanaje imitima kose byabarangiye bari kwe baragenda. Nuko bababwira bati murondere umukogote mushireko iyo sanduku y'isezerano. Barababwira bati niyo mwashira kuwo mukogote ikagenda muyishinga ijisho murabe kija i Betishemeshi. Ati niyaja i Betishemeshi umenye yuko ari iyo Mana izo yaduteye ibyago. Ati nyamara niyatumbera ahandi hantu turakumenya yuko ibi byago ari ibyaduka bisanzwe. Bashaka ko ya sanduku y'isezerano barayirereka ijisho yerekeza i Betishemeshi. Betishemeshi hari nko ku mupaka wa Filisitiya n'Abisirayeli. Betishemeshi yari mu Bisirayeli. Igeze Betishemeshi isanga abantu bariko baragenya ingano. Ihashitse Abanya-Israeli canke Abisirayeli bari bazi isanduku yabo, bayibonye baravuga ati isanduku yacu iragarutse, isanduku yacu iragarutse. Kubera ishitse aho hantu abantu baho baja kuyisanganira, baza kuyifata. Rero mu mategeko nyene byari bimeze, nta muntu umwe yararekuriwe kuraba mu isanduku y'isezerano atari umuherezi. Abalewi nibo bari bafise iryo tegeko. Nuko babonye iyo sanduku baca bagenda gufukurura barabe. Bavuga yuko indani hari harimwo inkoni ya Mose, hari harimwo manu, hari harimwo vya bisate vy'amabwirizwa. Nabo baragenda gufundura barabe, bavuga ati ya nkoni ya Mose yasuku manu bariye mu bugaragwa yari imeze gutya, ya mabwirizwa byari imeze gutya. Ati ako kanya Imana yica abantu 70 mu baranje mw'iyo sanduku, 70 bagwaho. Niko vyagenze kugira ngo abantu 70 bicwe n'isanduku y'isezerano. Baravyemwo gusa, kurabamwo gusa bahita bagwaho. Abi Betishemeshi bavyumvise baravuga bati iki kintu kiratumara, iki kintu kiratwica, tukagumiza mu gisagara cacu, iki kintu kiratwica. Nimurondera umulewi ashobora kugumana n'iki kintu. Baravugana hagati yabo bagize ati reka isanduku tirungike mu kindi gisagara. Batuma intumwa kubaba Ikiriyatiyarimu, bababwira bati Abanyafilisitiya bohereje isanduku y'isezerano, turayibarungikiye, nimuze muyitore muyijane iwanyu. Ariko inkuru mbi ntiyoberana, nabo abo bantu bo mu ico gisagara bamenya ivyo iyo sanduku y'isezerano yakoreye abantu b'i Betishemeshi. Ariko baraza barayidugana, baca bayitwara ku muntu yari asanzwe ari umulewi bita Abinadabu. Baravuga bati ibi bintu ni ivyanyu, nimugumane ni ivyanyu. Bayishikanye kwa Abinadabu, Abinadabu ahita arobanura umuhungu wiwe Eliyazari kugira ngo ashingwe ivy'iyo sanduku, hamwe n'abatoyi biwe harimo n'uwo bita Uza. Iyi nkuru ibandanije mu gitabo ca 2 ca Samweli. Dawidi amaze kuba umwami akavuga ati reka ndondere isanduku y'isezerano. Kuri iki gihe byaba Abanyazirayeli ntibari bwaronke umwami, hari hakiriho abacamanza. Umucamanza yari ico gihe yari Samweli. Hanyuma muri iki gihe bongera bimika Sawuli, ariko Sawuli ibyo sanduku y'isezerano ntavyo yaranezweko. Rero Dawidi amaze gushika ku nganje, akavuga ati abaye umwami, kuko yari afise umutima w'Imana, kuko yavuga ati isanduku y'isezerano itizo kuba ahantu heza. Nawe agira icipfuzo cyo kugenda kugarura isanduku y'isezerano. Arabaza isanduku y'isezerano ahiye, baramubwira bati iri kwa Abinadabu. Nuko Dawidi mu gice ca 6 Dawidi ashaka kugarura rero isanduku y'isezerano. Ni Samweli wa 2 igice ca 6 niho Dawidi yagombye kugarura isanduku y'isezerano, kuko yari afise umutima w'Imana, kuko yavuga ati isanduku y'isezerano itegerezwa kuba aho yari igenewe kuba. Ndabibutse iyi sanduku yamaze imyaka 20 kwa Abinadabu. Ico gihe Abanyazirayeli ntibari bazi ijwi ry'Imana mu ico gihe, kuko Imana yabakumuntu. Paske isanduku y'isezerano nico kimenyetso cagaragaza Imana mu Bisirayeli.
mwibuke isanduku y'isezerano Imana yari yatanze, kuko abanyazirayeli bavuga ati twe ntushobora gusenga ibyo tutabona. Bari bacudiye ibishushanyo, Imana ibaha isanduku y'isezerano y'ikimenyetso cy'Imana. Hanyuma rero Dawidi agira umutima wo gushaka kugarura isanduku y'isezerano. Bavuga yuko Dawidi yakoranije ingabo 30,000 agiye kuzana isanduku y'isezerano kwa Abinadabu. Nuko batwara umukogote musha bashika kwa Abinadabu. Abinadabu yari afise babahungu biwe Eliyazari, Uza na Ahiyo. Aba nibo bantu bari bajejwe iby'isanduku y'isezerano. Nuko ya sanduku y'isezerano bashira kuri uwo mukogote, hanyuma Uza na Ahiyo bayobora uwo mukogote, ngo bagenda bavuza inanga, bagenda bishimye. Dawidi n'umuryango we wose w'Abisirayeli bagenda biyereka, biginagura. Hanyuma ngo bageze mu nzira ngo isanduku y'isezerano ngo iranyerera, imera nk'inyerera. Nuko Uza asimba ngo asegure ya sanduku y'isezerano kugira ngo ntikoroke hasi. Ngo ako kanya ngo uburake bw'Uhoraho buraziriringa, Uza ica imwicira aho nyene ako kanya. Ni ukuvuga ngo yamuciyemwo kabiri. Niho haje kuva iri jambo yita Peresuza canke Peres Uza. Niko Dawidi yaciye yita aho hantu, kubera ko Imana yamuciyemwo kabiri kubera ko gushaka gusegura isanduku ry'Uhoraho. Ngo Dawidi abonye ibyo ategwa n'ubwoba, aravuga ati kumbe ya Mana nukuyica. Nawe agira ubwoba, isanduku y'isezerano bitangura kumutera ubwoba. Amaze kugira ubwoba, batangura kuvugana hagati yabo, ngize ati none iyi sanduku turayijana he? Abashinga ntahe canke abaherezi bari kumwe baramubwira bati iyi sanduku ukayishikana iwawe irakwiyicira. Ivyo ikoze ntavyo ubonye, ivyo yabakoreye abi Betishemeshi ntavyo wabonye. Iyi sanduku yamarira kwiyicira. Barabaza ati tuyisubize kwa Abinadabu. No, baravuga bati Abinadabu ubu afise ikiriyo, umuhungu yahejeje gupfa, ndazi nteyo yo kwakira. Batangura kubazanya iyo bashira iyi sanduku, kuko babona neza yuko iyi sanduku ishobora gukora ibindi bintu birenze. Muri Samweli wa kabiri igice ca 6 usomye hariya ku murongo wa 10 havuga ngo nuko iyo sanduku y'Uhoraho Dawidi ntiyakunda kuyijana iwe ku mugwa wiwe, ariko ngo ayikebereza kwa Obededomu umunyegati. No kuvuga ngo bashitse mu nzira bakiyumvira iyo bayitwara, baravuze bati reka tuyitware ku wundi muntu. No kuvuga ngo iyo kure kwa Obededomu, ni nko kuvuga ati reka tuyitware kuri Nyagupfa, kuko nabo batinye kuyitwara kuko bazi hafi bagira nabi. Baravuga bati hariho uwundi Mulewi yibereye iyo igati, umunyegati, reka tuyitware nishaka izomwice, nishaka izomutsindeho. Ariko ngo imaze gushika kwa Obededomu, kuko Obededomu ngo yarazi ingene ayigenza. Obededomu mu isanduku ngo imaraho amezi 3. Icaje gutangaza Dawidi ngo nuko ngo Imana yamuhezagiye, ngo abantu baraza baramubwira bati ya sanduku twatwara kwa Obededomu, Imana yaramuhezagiye, Imana yamuhindira umugisha. Ni kuvuga ngo abari bazi yuko bamuhaye ikintu kigiye kumwica, abari bazi ko bamuhaye ikintu kigiye kumugora canke kumwaka ubuzima, ngo camuhindukiye umugisha. Nuko Dawidi yongera akoranya ingabo, isanduku y'isezerano ayisubiza ibwami. Nuko vyagenze. Iyi nkuru mwisanga muri Samweli wa mbere no muri Samweli wa kabiri. Nuko iyi nkuru y'isanduku y'isezerano uko vyagenze. Nimba nawe ukunda inkuru zo muri Bible, kora subscribe kugira ngo tuzobana rero pataja inkuru nk'izi ngize mwina minsi y'impera y'umwaka. Murakoze cyane.